Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu gitabo cyo Kuvayo igice cya mbere umurongo w'10 haravuga ngo enda tubafatira ingingo y'ubwenge kugira ngo boye kugwira bakazohava bafatanya n'abansi bacu haramutse habaye intambara bakaturwanya bakava muri iki gihugu. Dusangire ijambo rivuga ngo ingingo y'ubwenge. Yosefu amaze kuba muri Egiputa yarabaye ukomeye, inzara iratera mu gihugu, atayigira imigabo yo gutumako umuryango wiwe no kuvuga se nabo bavukana. Bavuye i Kanani ari abantu 70 gusa. Hanyuma bamaze gushika muri Egiputa babahaye kuba i Gosheni. Kandi ababisirayeli ukubaho kwabo nibari babayeho cyo kimwe n'abanyegiputa. Abisirayeli bari babayeho basenga Imana imwe rudende ariyo Mana data wa twese ahoraho, ariko abanyegiputa basenga Imana nyinshi. Hanyuma abisirayeli kandi bari babaye harabungere, ariko abanyegiputa bari abantu babayeho mu bintu byo kubaka. Nuko rero abisirayeli baraba muri Egiputa baravyara bararondoka. Hanyuma himikwa umufarawo atigeze kumenya ivya Yosefu. Tuvuze kumenya ivya Yosefu nukuvuga kumenya Imana ya Yosefu yamukoresheje ibikomeye muri Egiputa, kuko yabimenya biciye muri Yosefu ku Mana yiwe ariho bagiriwe neza, kumbure ntiyari kubagirira nabi. Agira inzigo ahamagara abandi bati nimuze tubagira inama y'ubwenge, kuko babaye ihanga rinini rikomeye rizohava ritugwanya bifatanije n'abansi bacu, hanyuma bagaca bigira. Hanyuma iyo nama y'ubwenge yavuga ngo banigagure abana b'abahungu bose bavutse bongere babakoresha ibikorwa by'agahahazo. Hanyuma Imana ikihagurutsa abakirizi bubaha Imana, nibigeze banigagura umwana n'umwe w'umuhungu. Hanyuma abana barabaho b'abahungu. Hanyuma Farawo amaze kubibona arababara cyane ko abana b'abahungu bariho, ariko Imana yarahezagiye abo bakirizi bagirira neza nabo ngukira baho uruvyaro. Nuko rero abana babandanya kubaho b'abahungu. Inyuma y'ivyo rero barabandanya bagira n'iyindi nama bati abana b'abahungu atarenze imyaka 2 babaterere mu ruzi. Ariko naho nyene ntibyabujije ko abisirayeli babandanya kugwira. Usomye ku murongo wa 12 haravuga neza yuko ko barushirije kubatwaza agahahazo niko barushirije kugwira no kubihanga rikomeye cyane. Kubera iki? Kubera babagiriye inama y'ubwenge bifitiye Imana. Ncuti uri kuranyumviriza nagira ndagusaba iki kintu, nuze ufata ingingo y'ubwenge uyifatiye mugenza we kugira umugirire nabi, cyane cyane utazi ko ari mu ruhande rw'Imana. Niyo bari mu ruhande rw'Imana nagira ndakubwire ngo ntavyo uzoshobora. Nuze wimara amaze uko uzomugirira iyo nama y'ubwenge, niko Imana izobandanya kumugirira neza, hamusanga ari we umaramaye, kubera ata muntu n'umwe asumbya Imana ubwenge. Nuko rero tumenye yuko Imana ikomeye, uri mu ruhande rwayo ntawo mugwanya ngo amushobore nkuko abanyegiputa batabishoboye.